Ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure Agaseke kaze mu kiganiro cacu Bategabiri Uce Akenge. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire w'inararibonye akaba ari n'umuhinga mu byerekeye kahise. Umutumire wacu aje kutuyagira ingaruka kugwaruka rutazi kahise. Jewe nitwa Hakizimana Dio, mvuka muri commune ya Kiganda. Mu byo naciyemo narabaye umwarimu kuva mu 1972 gushika mu 1977 cyambo umenyesha makuru, ariko muri cyo kiringo kandi naragize politique kuko naragize n'ama responsabilité muri gerere icyo gihe Muramvya. Narigeze kuba premier secrétaire de la section des fonctionnaires Muramvya, nza gukora mu ahi Bujumbura mu kinyamakuru Le Renouveau du Burundi kigitangura 2008. Nasanze kimaze amezi make, mu nyuma nahavuye mpebe ivyo gukora ndakwiga muri école de journalisme. Mvuyeyo nja gukora igitega muri ABP, ni Bururi narakozeyo inshuro zibiri. Hanyuma kubera narumye politique hariho ibintu bimwe bimwe tutumvikana ko n'abanyepolitike b'ico gihe, cyo gituma bamfunze. Je narafunze 4. Wenda harura ko nafunzwe 4 kubera imvo za politique. Hanyuma hagati aho narasubiye mu ishuri ndiga ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'ibindi, diplomasi. Hanyuma mu Gifaransa hariho n'ivyo bita géopolitique, nivyo nize, nivyo nahereje ko ndi umwanditsi w'ibitabo. Sinzi ko no kubwira ko nize no kumuririmbye. Navyigiye kuri Ngabure wose yari umugenzi wanje cyane ko yarakoze ikiganda. Ni umuntu nkunda cyane, ni umuntu nemera. Hanyuma niwe narabiye ko ncandika kuvuza gitara. Ndandika ivyese théâtre, nanditse 3. Narigize gukora muri diplomasi i Bruxelles. Hanyuma birashika nca numva ngomba kwigenga, nca ndaheba amabanga yose nari mfise muri leta, gukora muri ambassade i Bruxelles. Ndaheba nivyo nakora mu mugambwe Frodebu. Naserukiye Frodebu muri myaka 5 yamaze itaremererwa gukora, yongera hanyuma imaze kwemerwa diplomasi yayo nije nayikoze ndi Geneve. Nari namaze kuba impunzi. Nkunda kuvuga nti ama section ya Frodebu yose muzi yakoze iburaya no kuri iburaya, nko muri Canada no mu bihugu bimwe bimwe bya Afrika, ukuyemwo u Rwanda na Congo, yose njene nayashinze. Ndabyishimira kubona akazi twakoze katumye amatora aba. Icyo gihe twaratinya yuko bayiba, byari byateguwe. Hanyuma akazi numva njeje kubera naje nasirukiri umugambwe hanze. Akazi nakoze nako gukora ibyashoboka byose kugira ngo izo fraude massive, ubwo busuma bari bateguye ntibube. Twarabikoze, byarashobotse. Dada yaratsinze, kandi tutabigira yari gutsinda, mugabo bari kubimwangira, bari kumwiba amatora. Haraheze amezi 7 amabanga nari mfise muri Severe ahagaraye, mugabo nari natowe muri 2018. Ego ni gihe gifise icyo gikomeye cyane mu buzima jewe naciyemwo. Kuno musi uri umugabo murabona ivyo nkora byose ndabikora kugushaka, ubundi mukukuruke. Yego. Batubwiye ko bigeze gufungwa inshuro zishika kuri 4. Mbega byatumwe niki, byagenze gute? Sinzi ko nza kushobora kubivuga amajambo make, mugabo umunyororo wa mbere nawugiyemo muri Munyonyo 1987.
nawe umenyesha makuru wa BP Bururi sinushobora kubivuga mu minute 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ko ni birebire mugabo icyo ngomba kumenya nuko ico gihe bamfunze ntibambwiye icyo bamfungiye ubwa mbere ko kerega baraza umuntu wo mu iperereza akaza avuga ngo hano kwinjira mu muduga agaca agenda ugasanga washitse bahita muri sirete bashitse nuko byangendeye namaze amezi 8 hari aye bamfunze natanguriye mu cyo gihe natanguriye Igitega hanyuma banzana mu Mpimba amezi 8 arahera mu nyuma naramenye ko bamfunze kubera injyane z'amoko injyane z'intara cyende umunyamurambya icyo gihe atari ugomba kubabesha ntiyo bahisha yuko hariho uruhagarara hagati y'abanyepolitike b'imurambya n'abi Bururi icyo gihe mbere abavuga ifaransa bavuga ngo Murambya c'est le vieux monde, Bururi c'est le nouveau monde, hari nico bita tiers monde no kuvuga ari ama province yandi atari Murambya ntawe na Bururi. Mbere hariho nabashikaho bavuga bati hariho quart monde. Urabona ico gihe ntibushobora kugiranya nk'intara ya Ngozi ico gihe yari tiers monde gwigiranye na Bubanza canke cibitoki. Ino bari bibagiwe cyane gusumba babita kamuntu hanyuma bugereye cyahindutse nuko izo njyane z'intara harageze igihe abantu barazisuzugura babona nivyo ni nkuko dusigaye dusuzugura ibintu by'abahutu n'abatutsi mushatse muraza ko bimbaza jewe rero nari mu ba intellectuel bashaka yuko ibintu bihinduka kandi ndibuka ico gihe hari intumbero iteye igomwe nko 81 igihe haba amatora ntiyari amatora kwari ugufa kubitunganya mugabo bazo bagomba kuzotora mu 81 ni kuri Bagaza hari heze imyaka 2 habaye ico bita ikoraniro kaminuza ry'umugambwe iprona rya mbere ko bavuga rya mbere iprona renove icyo gihe warabona yuko hariho incabwenge z'abarundi abasore nk'uko kwa mwebwe uko nababonye bavuga bati ka turamenye n'ibintu twobihindura ibyo abahutu n'abatutsi tubivemo ibi by'intara bituma abantu baguma binubana n'amaraso agashobora guseseka bihave je narimo hari haba jeune politicien twari kumwe hanyuma rero mugabo aradupfunze kabisa naje icyo gihe nico napfugiwe ntaho vyanditse ntaho bavyanditse ko nta n'urubaza nagiyemo nta mu procureur yiza za kunsambisha namaza amezi 8 hajya mu Mpimba mvayo atanumwe aje kumbaza mugabo nari nzi ko bamfunze kubera injyane z'abahutu n'abatutsi kandi kubera injyane z'ama province Bururi na Murambya mugo hari ikindi cya gatatu icyo gihe ku ntwaro y'Abagaza muri ico kiringo ca imyaka ya 81 gushika aho bamukuriye haravutse uruhagarara rwagiye rurakura uko imyaka yaguma irengana hagati ya leta n'amadini cyane cyane idini katolika jewe rero narifise imigenderanire myiza cyane n'abungere b'ishengero katolika les évêques kandi mbere hariho nivyo bari baransavye ngo ndabafashe ibiki jewe hari igitabo ca mbere nanditse kivuga ibintu vyigwirirana ry'abantu n'ingene boshobora gutunganya imvyaro kugira ngo umuntu avyara bashobora kurera jewe niyo thème de mémoire nagize muri école de journalisme hanyuma isohoka bambwira yuko ndi mu bambere banditse kuri ico kibazo kandi barayishimye ndaronka mbere n'abanyamahanga batari bake babishima hariho nka Université de Michigan yarungitse professeur bayo hano baje kuraba nyine ivyo mu Burundi vyifashe barababwira bati hariho umujournaliste herutse kwandika memoire imeze neza barandondera bihurira nuko idini katolika naryo
ryagomba kugira ico riterereye muri politike yo kuvyara ku rugero. Muri katolika ntibigisha gukoresha ibi muvuga ngo nivyo mu majambere ibyo bita pilule stérile n'ibindi. Muri Eglise katolike bavuga bati koresha uburyo kama, buryo busanzwe, uburyo bwo kugwira ku rugero mugabo utarinze gukoresha uburyo butuma imbere y'amategeko y'Imana ukora icyaha. Tuvuge nk'icyo bita sterile, yego irashobora kubuza umukenyezi kugira imbanyi mugabo rero mu nyuma aravyihweza basanga uko bija biragenda ucumengo hariho umuntu yataye ubuzima yari yamaze kuburonka. Ivyo rero Eglise katolike ntiyabikunda. Je rero Eglise katolike yari yansabye ngo ndayifashe kuvugana kuyaga n'abategetsi abategetsi bemere yuko nayo ifise uruhara muri uwo mugambi ndabikora mugabo rero mu nyuma n'ivyo nazize bavuga ngo Dio akorana n'abapatiri abasenyeri hari abasenyeri muri kino gihugu batari bagifise uruhusha kugusohoka ngo baje hanze mu makungu kubera ngo ruhagarara. Hanyuma hari abapatiri b'abazungu barabirukana amasenyero bakayugara. Hanyuma natwe barayiki rero wazindutse nabi bakamufunga. Nka je ndazi kiri mu biri bya bintu bitatu bamfungiye ngo neza aho n'abatutsi ingorane yari hagati y'abanyaburundi n'abanyamuramvya nico cuko bavuga ngo Dio arakundana n'abapatiri rero arakwanye leta niko bashaka kuca babivuga. Yego nivyo ibindi navyo mu nyuma rero mugabo uwo munyoro wumva nagize niyo wanyuguruye amaso. Waranyuguruye amaso kuko jewe nareshitse ku mpimba hariho abantu barementanya ngo umuntu ngo aranka ngo mutaranka abatutsi. Hanyuma rero ndamara amezi nk'abiri n'atatu ku mpimba mbona yuko n'abanyororo banyinura ngiye nko muri uyu mugwi canke muri uriya kaza mbona umengo bacibigirayo ukamengo ni sisi binjiyemwo. Hanyuma rero mugabo jewe narifise Imana ibyo nteza kubibabwira kubera nene narabaye umwarimu. Hanyuma nkaba naragize animation y'ugwaruka nkaba kandi narabaye umenyesha amakuru. Abantu bari banze benshi kandi no mu mpima rero nasanze hari abanze. Rero hariho abatangara bariko baramvuga uko nababwiye ngo warankana ngo waragiza ngo warakora ikibi. Sininda kubavuga amazina bamwe mbere baracariho kandi niba banyumva barashobora kuzobabwira bati ivyo yababwiye nivyo. Haheze nk'amezi 6 ndi umunyororo hariho abantu bagiye baraza bambwira ati reka bwa bundi igihugu carasambutse basha ati wewe niwe bavuze ko kuri bijya bintu twumvise ati we tubaye amezi 6 turamaze kukumenya naho woba wihisha biragoye kwihisha abantu mu bana amezi 6 akarenga. Hanyuma rero arashika mbere n'igihe muri mu mpimba tujinama yo gufasha abadafunzwe tubafashe gushira habona ubube gito twagiriza intwaro y'ico gihe. Jewe sino bahisha ndakunda kwandika kandi iyo bishitse nandika neza makete. Ivyo nivyo vyashitse muri 88 igihe hari ya bwa bwicanyi bwo mu Ntegamarangara. Ntegamarangara rero jewe niho intambara jewe wana y'agateka ka yukuhara n'agateka ka muntu nibaza sitangurira mugabo niho imizi nyakuri iri y'ibyo nkora gushika no munsi kuko ico gihe Ntegamarangara ubwicaye bw'iri Ntegamarangara bwabaye jewe maze amezi 11 navuye mu munyororo nakusere navuye mu munyororo hamwe nababwira bamfunga jewe ntibamfunguye
twaratorotse umunyororo twatorotse turi abantu bane hengenda batwenze bane abatutsi batatu n'umuhutu umwe jewe hanyuma twarahose amakuru atubwira ingene bimaze kumenyekana yuko hariho abantu batorotse ajya ku mpimba abantu bane intwazangabo zo mu gisoda zoba zarakoranye bariko baraganira hajya muri messages officier hariho nyuma rero hari wavuze ati mbega mwumvise iyo nkuru y'abantu batorotse umunyura bati hari utabizi hanyuma rero ati muri bajya bane rero bavuga yuko harimo witwa Hakizimana Dio ngo none mwe muramuzi ngo turamuzi twese gose cyane ubona shavuga ati rero ibyo muvuga byose ndimubikinishe kuko niyaba urya yaterukaye n'abatutsi ari umuhutu wenyine kandi bijya bagize mwarabonye ko bari babiteguye kandi byakozwe n'abantu bakundana bizigiraniye niba barizigiraniye Dio akaba arimo muri iki gihugu hari ingorane ati twari twatorotse rero twongera muri Kongo muri Zaire niko bayita ico gihe gushika Kinshasa mu butu muri twebwe hariho uwo bari bamaze kumenyana twese turamenyana aratwakira mu nyuma araduha uburyo bwo kujiburaya kugira ngo bimorohere yavuga ati bagaze amaze kumenya yuko ari jiwe nabahaye indaro ati rero bizohava bitera induru none reka ndabaha ama passport mugende iburaya ivyo mukora mu bikorera hariya uti mwakora iki twagomba kuraba abandi bose batemera ubutegetsi bwa bagaza kugira ngo tusabe ubutegetsi buhinduke ibyo ntitwabihisha n'amafoto ari je naravyanditse mu bitabo uzobishaka arazuzanda mwereke hanyuma rero ico gihe nari namaze kuronka information zikwiye zituma ngarutse mu gihugu nacenga twaci tugaruka twamaze ukwezi kumwe mu Bubiligi uyo yari yagifashe ubwo uyo yabari bamugiye bati uritonda hari abantu twabonye bane baciye ngahi wacu twavuganye uretse ko bafise ivyumviro vyiza byubaka niwe birengagiza bazokugora kandi niba kugora uko tubazi wewe niwe bizogora gusumba hanyuma rero nivyamugoye muri ntegamaranga ko muri ntegamarangara jewe amakuru yose kubera ama connection twari dufise mu mugambwe Frode niho wari ukivuka mugabo kubera abantu bakora ijya nino twari tuzinanye ivyaba byose twarabimenye hanyuma rero je nari nabimenye ndababazwa n'ikinyoma cyava mu radio bimenyesha amakuru vya leta mwebwe abimenyesha amakuru ngomba kubabwira yuko mufise uruhara rukomeye cyane mu biba mu gihugu no mu bishobora kuba mu gihugu ico gihe narumvise ingene bavuga ivya ntegamarangara ingene babesha ngo babi president nk'ingwano umugabo tweko twari tubizi ntegamarangara n'ubwicanyi bwateguwe na leta y'ico gihe hanyuma baraba abantu baca inyuma barabamanipira barabarementanya ko ntibamya ko bariko barakoreshwa nivyo hari abahutu babisha abatutsi ibyo ntihagire uzobirahira uvuze muzombwire muti ntavyuzi apfumahora abahutu barisha abatutsi ku ntega hanyuma rero mugabo abategetsi bari bazi ko hariho uruhagarara ubwo ruhagarara baranka kurukorera ko baranka kuruha umuti kuko igisoda cyariho gikwiye hariya muri batayo ya kane y'Ingozi niho yari batayo ya gatatu y'Igitega yari yamaze kuvayo bari hariya muri karya karere jewe rero mu ma information ari naronse yari information zinyeka yuko bibananje nkuko vyari vyateguwe nta nkeka ihonya bwoko rya kabiri mu Burundi rya cariba murazi ko rya mbere ryabaye mu 2022 je nakoze muri severe kandi ya raporo yatanzwe imbere y'inamashinga amateka n'abandi benshi bahari jige narayikoze ko kandi uzobabesha n'uzobabwira ngo ntaco Dio Hakizimana yikoze ko nayigize ku ruhara runini cyane mbere y'imwe narabizize ndumva ko ndiko ndabizira kubera nabikoze ariko ngomba kubabwira yuko ijya honyabwoko ryo muri 72
ryagira risubire muri 88 hanyuma rero je baho narindi nabaho mu Nyakabiga Nyakabiga ya kabiri barabarajya kangaye mingo 10 cyangwa 13 mbana n'umugenzi wanje twakundana cyane tuva hamwe mbere yitwa Hakizimana Audace niho twakurikirana ibintu turi hanyuma je mugo nkamubwira nti Audace jewe mu mwaka uheze baramfunze ndamara amezi 8 ntazi icyo mfungiwe nta muntu yigeze asambisha babita gufungwa vagabo ntimunyuma iyo ntatoroka umunyororo ubuzima ntibwari guhinduka ubu naho ndiko ndarabira ko biraba ubwo bwicanyi bujejwe gusubiramo ikiza nk'icyo twabonye muri 42 ntije byose ushobora kuvyemera kandi jewe umushima ntashobora kuvyemera ndemeye yuko bazoshake banyice bashaka basubire bamfunge bizo ari bisanzwe ntimugabo sishaka gusubira gufungirwa ubusa kuko ico gihe twari tumaze kumenya yuko hari amaliste yakozwe y'abantu babwirizwa gufatwa hari abavuga ngo harageze kubagara je navuga nti je narabonye 72 muri 72 ndibuka hariho umuntu yagizirementanya aja kubwira komiseri w'Imuramvya d'arrondissement biciye kwa Buramatari nari ico gihe nari mfite imyaka 18 nari maze amezi 2 gusa nkora nta mafaranga nari mfise nta muntu w'iwacu abo wo kuyita ngo wabavyara abagenzi bose bari bahije kwicwa rero kuja kubwira umusore w'imyaka 18 ngo yavuze yuko yosenyura leta y'umuntu nka Micombero w'ico gihe bose bacha bumva yuko ari irementanye nahakuwe na mustanteri wa commune Kiganda yitwa Bidugade njewe zo kwa ndamuvuga kuko mu nyuma yaravuye hasi abibwi inkuru ya mbere yayibwiwe n'abana biwe nigisha abana biwe bamubwira bati ujya umuna abwira ngira ngo barabizi kuko barabana bamubwira bati umwarimu wacu hariho ibintu ariko baramuremeka ko kandi turumva yuko bimubangamiye turi n'ubwoba ati raba ico mukora hanyuma mustanteri kabisa arava hasi araja kwa Buramatari araja kwa komiseri nuko ndaronka agahengwe jinje rero muri 88 ndavuga nti bijya byarabaye ntibishobora gusubira ngihagaze jewe ndi kandi ibyo binyuma bamenyesha makuru bariko baravuga sinshobora kuvyemera nanje n'umenyesha makuru uretse ko n'umenyesha makuru n'umunyepolitike yari maze kuba umunyepolitike rega kandi akazi kuko nakubwiye abantu bane twari twatorokanye umunyororo ntitwawutorotse ngo tugende tuje kwicara kurya amafiriti buraya tuvuga tuti tuve muri umunyororo tujye uko dushobora dushike aho turozoronka uburenganzira bukwiye iyi ntwaro tuyigwanye kandi duhemuka isenyutse amabuye yacu dutanga uya ni bamubwira bati uragifashe mugabo bajya abantu urabitondera muri 88 rero sinovuga ngo yaratwitondeye nta bari bamusabye kuturenganura ntavyo yakoze mugabo mu nyuma je twe turavuga tuti yatugiriye neza bica bituma umuntu aguma yigenga je ico gihe nari yigenga niho nabwira Audace twabana nti ibi binyoma numva bamenyesha makuru bariko baravuga kubera batewe igisore na leta simvyemera ryakete mumva ryanditswe tariki 22 ryasohotse tariki 23 ku mugoroba kopi originale twari twabiki umukuru w'igihugu Buyoya jewe nayijanye kuri president hepfo na hari nka saa 3:15 niho kopi originale yamushikira uko ibintu twari tubizi iyo kete ridasohoka kuri ico kiringo iyo ndwi yahera ibara ryatanguye kugwa nko muri 72 mugabo byaciye bihagarara hanyuma baramfunze hamwe n'abandi twari batandatu baradufunza amezi 5 baradukubagura sinubaho kubereka inkovu fise uye canke ngo ndabereke consequences zimwe
ziri ku mubiri wanje kubera ivyo naciyemwo ni ibintu jewe nagerageje kuja ndiyibagiza ntivyoroshe kwibagira ntibishoboka kuvyibagira mugabo iyo utarosa akanya kukuja ahantu ukavuga uti reka ndeke kuguma ndaba ivy'inyuma reka nje imbere iminsi isigaye kubaho ni myinshi reka ndayibemwo neza ntagarutse ku vyibutso bibi vya kera je nuko nabigenje n'ubu niko ndabigenza nico ituma nkibandanya kandi nico ituma nk'ubu nemeye kwishura ibibazo byawe nk'umuhinga muri kahise tuvuze kahise igihugu ico kibazo nukuri carandazishinga kuva kera kuva ico gihe ntanguye kuja mu munyororo bampora ivya politike naho nahunga mu 1989 nkaja mu Busuwisi nshitseyo ryashira hamwe nababwira narishinze kugira ngo rimfashe gutororokanya makuru nce ndayaha amashirahamwe mpuzamakungu yodufasha gukoma induru kugira ngo nk'ivyabaye muri Ntega Marangara vyagira umuyoboro akayobera mu gukurikira inzira y'ibyo muri 72 bihagarara rero narabaza cyane nshitsi i Geneve kumva uko abanyamahanga bari bazi ikibazo cy'u Burundi bari bazi nk'uko mwabisomye mu bitabo by'umudagi yitwa Hans Meyer hanyuma turatanga amakuru nyayo kabisa ndibuka amakuru ya mbere twatanze mu 1995 niyo yatumye ishira hamwe mpuzamakungu ONU benshi ntibabizi ko ntibyavuzwe igena umuhinga yitwa Sergio Pinheiro bamwita rapporteur spécial araza hano mu Burundi mu 1995 gushira 1996 hari hejeje kuba bwa bwicanyi kuri universite hari bari bwicanyi buteye ubwoba kuri universite mu kwezi kwa gatandatu 1995 hanyuma kandi ico gihe mu 1995 muri ico kiringo Uburundi bwari bubangamiwe ingwano hagati abari mu hari CNDD FDD à l'époque ni gisirikare cico gihe icyo gihe babita abakomagu sinzi ko babibabwiye hanyuma rero turabona yuko ayo makuru tutanze agize icamara amakungu aratangura kumenya ibintu by'u Burundi gusumba uko byari bimeze mu nyuma rero jewe aho ubuhungiro butanguye bino bivuga ngo iki harageze igihe numva singishaka kuba impunzi ca ndataha muri 2010 jewe narajanye dossier yanje muri seni mvuga nti naje ndagomba kwitoza ico gihe ndababwiza ukuri sinitoza ngo nsinde ntivyashoboka kuko nta mwana nari narose kugira kampanye nta na equipe nari narose umwanya wo gutegura nta n'amafaranga nari mfise mugabo navuga nti ko ndi umurundi ibisabwa byose nkaba ndabikwije zugira ntange dossier bayemeye ndoshanja muri kampanye ngira ivyo nshobora nzoca ndonka uburyo bwo kuvuga ivyo niyumvira murazi programme yanje nita electorale yari ikigabane kimwe gusa un seul point navuga nti muri kino gihugu turakeneye une stratégie de recherche de la vérité y'ukurondera ukuri abarundi bakamenya ibyabaye bakamenya babikoze hanyuma bagaca badufasha kugiriranira ikigongwe hanyuma ubumwe bugatsimbatara ico gihe ibyabaye muri Afrique du Sud kuri Mandela na de Klerk be na Desmond Tutu byatuma abanyafrika bose bavuga bati bwa buri byose birashoboka ko apartheid yarasenyuwe isenyugwa mu mahoro hanyuma abanyafrika yepfo baca barunga ubumwe kugira aho bavuga bati ngo tuje kumvisha abandi banyafrika bo mu bindi bihugu
yuko bakeneye ata kintu kiriho gikwiye cotuma badasubira kumvikana ati kuko ibi by'amacakuri y'amoko ibi by'amacakuri y'urukoba byazanywe n'abagomba gucinyiza Afrika kugira ngo bayibe ubutunzi bwabyo ivyo ngira ngo ubu biravugwa cyane mwese murabizi aho muri 2010 aho natahuka ngacanja mu matora nagomba ngo abantu n'uwanyanka kuko bariho amenya ati gahunda cyariho gahunda nacavu gahunda ashobora gusoreserura umutwe nico nashaka gusa nayo ibyo gutsinda ntibyari mutwe waye ntibyanashoboka nayo hanyuma bize naciye nisubira muri siride nayo ubuye ikintu mparanira gose cyane ibi vya verite reconciliation jewe niyo ntambara numva nshobora gusumba izindi kandi niyo maze mu myaka 30 irenga uretse rero yuko nabikoze ndi mu mahanga nabibanaje ningahi Bujumbura noneho urumva ndaheruka ku narabaye umwe muri bajya bakomiseri 13 bakora muri severe narabikoze mu ndazi uw'ivyo wombaza numubwira nti uwogira iki niki urugamba turutsinda kandi rukatubwira akamaro